banyakubahwa ndongozi muri ngaha duhereye umunyabanga ntayigayezwa umushikiranganji bw'ino hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano impazangabo z'abajenero duhereye kuri nyakubahwa cegera c'umugenduzi mukuru w'inyamiramabi na nyakubahwa arongoye ubugenduzi bw'ubushikiranganji Pablo Matari baruka kwizirwa n'icure mukuru w'igihugu c'u Burundi na nyakubahwa mwese muri ngaha wese mu cubahiro ciwe tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe ibikorwa iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nagomba imbere ya byose muhundire twongere gukengurukira Imana mushobora byose yaduhaye kuramuka tugihema umwuka w'abazima ikadushoboza gushika muri kino kibanza nihabwe icubahiro imyaka yose. Niteka ntangere rero yo kuba kumwe namwe muri kino kibanza ciza baduteguriye kuri uyu munsi aho turamutse dukorana kugira turabire hamwe ingene tugiye gutunganya ivyerekeye intwaro hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa nimero 1 ubusa 5 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 bigenga indinganizo nshasha intwaro mu ntara n'amakomine bigize Uburundi. Nashaka munkundire mumfashe tubanze dukeze banyakubahwa Matari baheruka kugenwa mu ndwi iheze itariki 4 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025 warongora intara zitanu zigize igihugu c'u Burundi. Niteka rero batewe na nyicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi Jeremade Vice Ndayishimiye bateze kuko nibanga ridasanzwe baraye bahawe. Twongere dukeze n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine baraye bizigiwe na nyicubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi bahejeje kwerekana ubumenyi n'ubushobozi mu byo bagiye kuzezwa. Nabo nyene mufashe tubakomera amashi. Mwara rero mugenwe mu bihe bidasanzwe mu vyerekeye uburongozi bw'igihugu cacu. Ntimugiye kuba indongozi zisanzwe mugabo mugiye kwereka abarundi ishusho nshasha y'intwaro mu Burundi nk'uko bitegekanijwe n'amategeko n'amabwiriza. Nagomba kandi munkundire dukengurukire banyakubahwa Matari bari bamaze imyaka 5 barongoye intara co kimwe na maire de la ville co kimwe n'abamustanteri bariko barasoza ikiringo cabo. Barakoze birashimwa, barakoze ibikorwa bihambaye mu myaka 5 irangiye kuko bafashije mbere bimwe biboneka mu gushika kuri izi mpinduka tugezeko. Umutekano, amahoro, iterambere ry'abenegihugu tugezeko uno munsi bafise mu ruhara rudasanzwe co kimwe n'inyamiramabi. Gashinguracumu n'amatora duheruka gukora mu mahoro n'umutekano ntangere. Mukomere Imana ashimwe cyane. babanditi
n'agakacira baracakira. Gakacira baracakira. Mubongera amashi. Imbere y'amatora, mu matora nyezina, inyuma y'amatora n'amahoro n'umutekano. Ibyo tubikesha ubwira n'ubwitonzi n'ubukerebutsi bw'abari barongoye amakomine, intara n'inyamiramabi. Uno munsi rero ndongozi cyane cyane mwe babura amatari, ndongozi cyane cyane mwebwe babura amatari, wa wundi ati ntawurekura iciza yafashe. Ico ciza twamaze gufata bandaniriza, ntihagire usubira inyuma, kuko nta n'umwe muri twese ari kirenge. Kirenge nico gisubira inyuma. Icivugo kimaze imyaka kuva mu mwaka wa 2005 gushika uno munsi, icivugo ni songa mbere. Nisonga mbere ukuvuga umwe wese arabi ingene ahari uno munsi intara bagushikirije rumizero prince zabaye ku munsi wa gatanu, sivyo? Bijya babahaye ibyo byiza birimo byose bibabere umushinga, ibe fondation yanyu kugira ibindi bice guma bikurikira. Mugabo cyane cyane ikijyanye n'amahoro n'umutekano idusubira. Ingingo ya 33 ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa gatanu ryo kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2025 bihindura ibwirizwa nimero 1 agakwego ubusa 9 ryo kuwa 13 munyonyo umwaka wa 2020 bitunganya intwaro mu gihugu. Babura amatari mwe kandi basomere uko muzobandanye mubikurikira, ko novuga ko ibijanye n'intwaro mu gihugu niyo witako article pivot 32 ivuga ngo buramatari w'intara niwe aserukira urwego nshingwabikorwa wa leta mu ntara, akaba ariwe atwara akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta burangurirwa mu ntara arongoye, gukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganji bukukira. Ibiko byumvikana, buramatari niwe mpuzabikorwa ibikubisata byose bya leta bikorera mu ntara. Iyi article isomye neza ucubona ko bya bindi bahora bavuga ati buramatari ni waserukira umukuru w'igihugu, muca mwumva neza ukungene bimeze. Nta gikorwa na kimwe cesha buramatari kibera mu ntara. Kuvuga abenegihugu byanse ko batera imbere, tuzobaza buramatari we wagiye. Musanze ubukene bwateye abenegihugu tuzokubaza byagenze gute, umutekano udakwiye tuzokubaza, uburimyi n'ubworozi tuzokubaza, ibidukikije bimeze gute, amagara y'abantu bito gutera ubwabo n'impuzabikorwa byose bwa mu ntara. Byumvikana ko ibibwirizwa yaratomoye neza ukungene ibikorwa bigiye kubandanya bikorwa. Ibwirizwa rishasha riza ryisunga ayandi mabwirizwa atunganya intwaro. Ikintu cyo batera ubwoba y'amara tuzoba turi kumwe n'abenegihugu bazoba bari kumwe namwe, kuko ntabo batereranya. Igikomeye nuko twese dusenyera ku mugozi umwe tukashika ku nyishu, cyane cyane ko abenegihugu baguma bavuga bati twebwe twagize neza, twaratoye,
hama namwe ni udutunganiriza ico twabasabye baragikoze natwe rero uno munsi tubafitiye ideni ryo kubatunganiriza atakuraba munsi atamwana n'ikinono bose kugero rumwe wese byari kuriwe abironka sinzi ko byumvikana abene igice twabasabye ca mbere baragikoze baragariye umutekano ujya n'ivyo abajejwe intwaro abarongoye abandi Nyamiramabi barakoze mugabe n'igihugu ikibazo c'umutekano nayo bagifashe mu minwe bavuga bati ntawuza kuvogera igihugu c'Uburundi turafise Nyamiramabi turafise abasirikare turafise ibishikirizo vyose baja mu matora batora neza bigenda neza uno munsi rero amaguru kubakorera tubabera abasuku vy'ukuri nk'uko musanzwe mubizi leta y'Uburundi yatekanije indinganizo nshasha y'intwaro mu gihugu yisunze amategeko makuru akurikira ubwa mbere ibwirizwa nimero 1/5 yo kwa 16 Ntwarante mwaka wa 2023 riringaniza gushasha igitigiri n'imbibe z'intara amakomine amazone imitumba n'amakaritsiye bwa kabiri ibwirizwa nimero 1/18 yo kuwa ndwi ruheshi mwaka wa 2024 rigenga intwaro y'amakomine aho ritomora ingero zizoja mu ngiro na cane cane ko indongozi z'amakomine zihari uyu munsi zizogumaho gushika hashizeho izindi nzego zivuye mu matora ngene abakozi bahora mu makomine ya kera bazohabwa akazi ivyerekeye inyubako n'ubundi butunzi bwayo makomine hamwe n'ivyerekeye ingene amafaranga azokoreshwa bwa gatatu ibwirizwa nimero 1/5 ryo kuwa 17 Ntwarante umwaka turimo risubiramwo ibwirizwa nimero 1/9 ryo kuwa 13 Nyakanga umwaka wa 2020 bitunganya ivyerekeye intwaro mu Burundi aho yerekana ingene ibikorwa bitegekanijwe ku rwego rwose kuva mu bushikiranganji gushika mu makomine n'amazone muri kino gihe ibikorwa bihambaye byararanguwe twovuga ugutunganya amatora y'abashingamateka n'abahanuzi b'amakomine ukugena baburamatari b'intara zitanu zigize Uburundi ugushiraho abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine mu by'ukuri rero ikiringo turimo c'impinduka kirahambaye cane kandi gitegerezwa kurangwa n'ubwitonzi mu guhererekanya amabanga mu kubisanya hagati y'indongozi cane cane abahora mu mabanga y'ababuramatari ubwo baragihejeje hacasigara guhanahana amabanga hagati y'abamusitanteri n'abagomba babasubirire muri ibyo bikorwa tukaba dukeje twongeye gukeza kandi abo bose bagize ico bakora kugira ibikorwa biranguke neza twongera dukeza abari ba musitanteri cangwa baburamatari bamaze kwizerwa bakaja mu zindi nzego cane cane urwego rw'inama nshingamateka n'abandi ni uguhererekanya tuvuga ko turi muri humanitasiyo ntihagire umutima usimba igihugu c'Uburundi ni cacu twese igihugu c'Uburundi ni c'abarundi bose ico mu gihugu cacu yarabivuze yarabivumereye neza ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko kandi atanumwe yogira ubwoba cyangwa amakenga nimba ari biti haravuga ibiti sinzi uko nyene bimeze nimba ari biti ni na byinshi nta n'ibyo muzomara
twamye turaba ukuntu amategeko n'amabwirizwa ibibanza ategekanya tuzaba dusanga amaprofile dukeneye atanabo turoza. Byumvikana ko atari umwe ugira ubwoba kuko igihugu kiragutse by'ukuri, ibikorwa byaba bitunganije neza, ikiringo gihejeje ikindi gice gitangura, kandi si mpaka rero babwiye, si mpaka ikiringo cyawe gihereye abari ikindi gitangura. Sinzi ko mwaho rero santeri ba musanteri Kinyinya, Itaganzwa, Ajemanda y'ubusanteri n'abandi babura amatari Gitega, Makamba, Cankuzo, Karusi byo kurongora intara byaheze bacabatera iyindi ntara. Rero mwebwe n'abandi bose ndabijeje umuntu azogira ingorane ari uko gusa yakoze nabi. Muge amatwi ansumira aho tugeze amaso nta nabi irimo mwigejeje neza cyane Imana ibahenze. Banyakubaha mwese batumire bahire, nubwo biri uko intambamyi zo ntizibutse, mugabo duhamagariwe kuzitorera inyishu. Tubikoranye ubuhinga n'ubwitonzi, izo ntambamyi zose tuzoziheza. Ndazi ko banyakubahwa amatari baraye bagenwe, nta muntu kwisi arimo mu bijanye n'intwaro. Mwese mwabimenyereye ivy'intwaro y'igihugu. Buramatari yo utanyerera we yarasanzwe ari buramatari intara ya Kirundo, abandi bose nabo nyene amabanga bari bajejwe y'imishwariro yarabitondeye kugira bigenda uko byagenze. Hasigaye gushirako agatushe kanyuma mumenyere ibyo byo mu ntara, nabyo nta kigoye kirimo. Igikomeye nuko tuja hamwe twese, akabazo kaje tukagatora inyishu. Sinuvuga ko ari umuhini mushasha ihibambe amabanga yo kurongora ibisata bitandukanye mwarimu yamazemo iminsi no kugororera gusa. Hariho rero intambamyi tugiye guca hirya no hino muri kino kiyago, nazo zikaba ari zikurikira: itunganya ry'amatungo y'amakomine yahahora, bwa kabiri ukwigirana imigambi ya komine na cane cane inyubako z'amazone zitarahera, bwa gatatu itangwa ry'impapuro n'inzandiko ndangamuntu, bwa kane ugutunganya hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amakomine. Ivyo cane cane mu makomine mu rwego rw'intara naho mwumvise ko ari kurabira hamwe ukungene buramatari yokora neza ibikorwa vyiwe, ataba cane cane ko ubuzi bwose bukora bwa leta bukora mu ntara ukora bwiraba ineza y'umwenegihugu. Mu gusozera nagomba ndabibutse kugira kandi amabanga abarindiriye atari akazi. Yumve neza abanyamabanga nshingwabikorwa babura amatari, amabanga abarindiriye s'akazi, mugabo ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu. Twinjiye muri bishasha kandi mutanguranye navyo, tubiteze ko byinshi. Intango n'ibyo yama igora, ariko nta nkeka ko ubwira bwanyu, ubukerebutsi, ubwitonzi, ubumenyi
n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye. Turaza gufata umwanya tuvugane neza n'aba executive comino ibijanye n'akazi kabo kumwe kagiye kugenda. Ni kubera amajambo nubwo yuko icese iyi nama nkifuza ko mwoshikiriza ivyiyumviro birashe bizotuma izi mpinduka mu ntwaro bera umugisha Burundi n'abarundi. Abarundi batwitezeko vyinshi vyo bemerewe vy'impinduka bijanye no gushira mu ngiro mbona kazoza nimwe mugiye kubihagararira mu ntara mu makomine. Kandi twizere ko Imana muri Bibiliya handitse ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Si Imana yihezagire ibikorwa by'amaboko yawe, ibandanye ibaba hafi, ukuboko kwayo kwana hejuru yawe. Ibitirimutsa ntibizobura mugabo tuzobitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze, Imana ibahezagire. Amenyesha amakuru rero uno munsi ikiyago namwe kigarukiya. Tuja muri